amahoro bakunzi babaho nizereye ko mbeze neza twagomba kubasaba aka video katarahera mufyonde ngaho kuri abonnement hamwe no kuri notification kugira ngo nitwasohora video mushobore kuyironka mu bambere. Yarambohoye kaniko yarambohoye yarambohoye 창행길에 yarambohoye yarambohoye yaram보ye 야람보야 나 완도 적었어 야람보예 야람보예 야 여기 잠깐만 놀아 안다지 야람보예 야람보예 야람보야 aha baririmba nk'umujya kabiri ivyo bintu nibiki ahanze muri telefone yanje bafyonze nabi kiraririmba gutyo ivyo bintu nibiki reka ntunkatire inspiration oya keza uranyishe ndagusabira ntoregana nibiki ivyo vyora nabimenye none wewe wahejeje akazi ntibosubira kubandanya gukora je nanze ngo umuntu hanige munzu ahuje kunshira hasi wowe urazi yuko utigera untera intege oya urumva oya aka karirimbo ahubwo iyo fari yuko ndanakarushisira ahubwo nkawuciriyemwo rega n'ababanyi hava batubaze waje kwicira umuntu ngaha uraboroze uranishimye yuko yakarushisira none mu kuririmba baraniha baraboroga bararira ntavyo narinze eri kubanza kurondera amajwi yose hari kuva kujya mbere gushika kujya kane yakanga kuva kujya mbere gushika kujya kane waze Gonzague ariko man iyo abandi kubena Gonzague yanyumvise muri eglise ndiko ndaririmba la fois passée yakubwira ngo usome irya 10 uririmba irya 10 ryo urumva yarabaye impressionné n'ijwi ryanje acambwira ati soit uje muri chorale canke usohora indirimbo urumva higa ndakubwire reka ndakubwire erega iyi ni nk'intaye umva mvuye mvuye kuri eglise plutôt ndiko ndagenda numva kakaririmbo yarambohoye rinda amatwi yanje yarambohoye urumva zazo yaza ngo nkubita umugabo oya ariko n'amajambo uvuga usa n'unkubita aribyo keza Jesse narinzi yuko bajya baririmbyi ba Apollinaire ba Dudu bose baronka aba inspiration muri ubwo buryo ndafise ikibazo umuntu ashuha nka urazi ko hora Gonzague umuvuga yuko aswaganye ntubona ko yaguswaganyije ko aswaganya gute erega avuze ivyo ntabona umugabo yavuze ico none ibintu utabona precisement mbo biririmba gute oya abeshe canke ateye inkuru mu vyo ntazi mu vyo ntabona canke mu vyo mbona yuko ariko avuga ibitari ivyo mugabo aho yavuze ku kintu kimeze gute kw'ijwi ryanje umuntu numwe turetse wewe n'uwo Gonzague ashuha iri bwa kubwe kurimba neza iriga kurimba je sindavyanga umuntu wese arabyiga nta ngorane ariko urakwiye kwihana none wewe umuntu yo guterana imbere none umuntu akubwije ukuri ikibazo kiri hehe ubu rero ni inspiration urabona amajambo deja mbaze kwandika ngaho iyo ni yandirimba ishobora guhitinga igakora ko abantu hirya no hino abaje najya kuri eglise bazi kuririmba vraiment ndabizi kandi bagira ama repetition bandikire ugende babwira kuririmbire tene umva ivyo byose mbega ibi biho bitanguye ryari ko uheruka wowe wavuze ngo uzofatanya babana bo mwikaritiye ngo ubigisha guteka ngo ugire gute iyi projet yo kuririmba yo yaje ryari ryindi ya mbere itarahera oya ya projet yo ndacyayifise gusa nuko nasanze bisaba amahera menshi urumva ibintu vya budget kubanza kurondera ayo mahera hama rero nabonye yuko n'umwanya mwiza n'abavyeyi bashobora guparticipa ni abana bazoba bagiye muri vacances narindiriye d'ici un mois uzobona ndayihorance mugabo iyi deja numvise ingene iriko irasona muri gitara nkumva n'ingene risohoka ngaha mwijwi
none nshuti bakubwiye yanjye mu mwanya muto no gusohora indirimbo atamahera birimo gusohora indirimbo oya birimo amahera mugabo uzi kizovamo urumva uzi kizovamo Babu bageka ka video nakubwikira ka Ed Sheeran Rafotas wabonye ingene yatanguye abantu bamusuzugura umenga ari ibintu bisuzuguritse mais travailler fort c'est ça gendo travailler fort muri korale babyabaje n'abakwiye none si ndiko ndagira kuri niga we nta bazi zo kuri bufise no kuri kwimana Rindi ko vuzoza wimara amazi rega je n'ibindi ko ndagerageza ni yasohoka nkaganya amamiliyoni ntuzumbwire ngo ndagoye ko niba kuvuga bakaguca umutwe ngo kuko urima nabi ntuzumbwire uracagura so maze kuvuga byo ni byinshi none uko babahaye raison kwatacuize gushikako urazi indirimbo ingene yito yarambohoye aha abakobwa baca baza yarambohoye reka yarambohoye ivyo batezo kuririmba porti ivyo bavuga yarambohoye aha harimo n'igitero yarambohoye yampaye intsinzi jewe ndunesha mva mu bwiza nja mubona ariko ihindura basi na titre yaranyubahuye kuko kubavyita kubahuka franchement nako ni yinde ntiwumva kuri kuramfasha okay turarangiye aho uratangiye kuyemera yaranyubahuye ndakwinginze cyangwa yarantimbishije sinzi ngene bavyita canke warihenze navyo nyene biraba wabonye ko iki gitare gifise amakorde atanu gusa saa 6 ndi waracitse none uko wiga gute tisi ndavyumva bazi ko ari ivyo aho ndakubwira ubaza ngo ndiko ndakubesha rega je sindashaka kudatera imbere oya ahubwo nsanze ndumuhinga nimba nshobora kuvuga amakuru adakwiye iyi ni confirmation yarambohoye beka kandi wanterera ni yaranyubahuye 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 tubabarire ndakanyarukije rero ngo oya tubabarire iyi ba Israel mbonye bazoyigwanira ngo bayisubiremo yaranyubahuye mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherere hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie twagomba kubabwira mu kugira iyi video twakuvyishuro tutobaharurira byatunaniye kabisa umva twatwenze abaririmbyi n'abafise ingabire murashobora gukorera kuri iyi melody mwongere mu mubabarire kabisa haleluya yari yarambabariye nawe yarakubahuye yaranyubahuye donc aha rero novuga harimo nk'inyigisho zibiri umuntu ashobora gukuramo icambere ni paraporo ya matemperature ariko turavuga harimo cyane cyane nk'umuntu umusange abasange mu bana murazi yuko ari abantu bashuha ashobora kuja nko muri eglise akabona ingene abantu baririmba akabishuhira yaja ku kazi cyangwa yahura n'umuntu akora nk'ibintu vya informatique akabishuhira kandi iyo yabishuhiye niyo ariko arabivuga umenga nta kindi mu buzima azokora atarica jusqu'à ce qu'ahuye n'uwundi amugira iyindi nkuru n'ubundi buzima cyane kenshi rero iyo umuntu amaze guhura nk'abantu nk'abo twaravuze ubuheruka mu yandi mavideo yuko umenga n'umuntu atari stable umenga hindagurika kubera ibihe nico gituma na Simon Imana Yesu yamuhindura izina ryiwe aravuga ati uzo kwitwa Petero ibuye rishikamye iri stable rero kenshi abasanga baragisha kibazo iyo rero babasanga bahuye ari babiri baratsanya ari batatu baratsanya kurusha rero ku buryo batababo babona mu buryo bw'ukuri bwa vrai kuko usanga bavugira mu bigumbagumba vyabo cyane kubera en fait abasange n'abantu baba optimiste kandi n'aba idealiste no kuvuga babona ivyiza novuga iyo turiko turi imodoka ngaha hari ibintu vya angle mort donc iyo uri kurahindukira imbere yuko ukata barakubwira bati hindukira urabe neza kugira ntihaje iyindi modoka rimwe na rimwe ari gihe utayibona muri retroviseur
twatuyo tuba turi iruhande ugasanga ntubonye danje Cyane. abasange ntibabona iyo danje ntibabona yuko bishobora kugenda nabi. Ndibuka igihe nandika igitabo nje muri Canada navuga nti nje mu gihugu abantu basoma numva yuko bazoca bakigura ari nk'amamiliyoni n'amamiliyoni. Uwo twavuganye ico gihe arambwira ati ushobora kuza kumbura bigateba yanka kumbabaza kavuga turashara kuza bigateba donc ni waza ntuze wishiremo ivyo vyonyene ngo wumve ko ari vyo bizokunda. Rero turi idealiste kuko nanje ndumusange tubona yuko ibintu bigira bigende neza. Nico gituma kubana n'abamelankolike canke kubana n'abakorerike rimwe na rimwe bari pratique hari gihe bifasha kubera acabona ibintu bitameze neza ntibisigura yuko atagutera intege. Kenshi nivyo muri rusanga abamelankolike ntibatera intege cyane bakubwiza ukuri ku kibazo ufise. Rero nivyo melankolike yari kuriye kwiga kumenya ingene azaravuga mu mvugo ziyo ariko si bibi kuvuga ukuri no gutora ukuri no kwerekana ikibazo hoki kuko navyo birakenewe kuko rivye ko arabivuga abamelankolike nabo nibo baguma baragusoma mu televiziyo be ntangura muri hari be ntasanga ntibavanshije bagumye sur place kuko bama bavuga ati no hari ikibazo kigira gishika imbere yuko ndenga nshaka kubasira uko atakibazo kibagira. Rero muri ico gihe muri bitwa ko turakina ni byiza ko abantu babwizanye ukuri. Ikindi kabazo nabonye abantu tukunda gukora nuko iyo umuntu akubwiye ati kindi kintu acushobora canke ntaco ntibiragenda neza cyane haragera umuntu arakomereka kuko aranywana n'iciyumviro ciwe canke akanywana n'icipfuzo canke akanywana n'indoto yiwe. Rero ivyo bintu navyo sivyo kuko nturi indoto yawe nturi iciyumviro cawe kuko uko biri kose aho ugeze waragize ivyumviro byinshi cyane waragize indoto nyinshi waragize amaprojet menshi ariko il faut pas ko twidentifia kuri ico kibazo. Ikindi naco nuko iyo turiko turavuga indoto zacu cyane turiko turabwira cyane cyane abantu badukunda ikintu kiba kenshi kuko badukunda baratugirira ubwoba. Ndazi yuko iyo hari abantu bageze kugira mariage abari hafi yabo baca bagira ubwoba urisiri uko watoye umuntu we urisiri yuko ufise uburyo bukwiye urisiri umusange cyane cyane canke umukorerike abakubwira ati bizogenda neza je ndabizi Imana yarambwiye ibintu bimeze uko ariko umuntu yamafise ubwoba kuko ntagomba kuzomaramara arazi ibihe bitari bimeze neza canke abantu bahuye n'ibigoye ntagomba yuko bigushikira. Nico gituma nagomba kubwira n'abantu muri hafi y'abantu bafise indoto bene data ni vyiza iyo abantu babagiye indoto zabo gufata umwanya gusenga mbega Mana uyu muntu ndamubwire gute ndamuhanure gute kugira ubwoba bwanje ntaba ari bo ndamushiramo kuko hari abantu batanguye ibintu abantu bose bari ruhande bumva yuko ataco bazoshikako mugabo uyu munsi bariko bakoreshwa ivy'agaheta. Nico gituma rero ni vyiza ko dutahura ikintu cyose duteza gukora mu rukundo rw'Imana kandi gukora amakosa no kwihenda no kwidudura ni ibintu bitegerezwa kudushikira kandi umuntu amaze gutahura yuko umuntu ava mu bwiza aja mu bundi bisigura ko ubwiza bw'uno munsi ejo hahise hari mu makosa urumva tugenda twikosora. Rero nugutahura yuko iyo umuntu akubwiye ati ibintu ntibimeze neza urashobora kugira byiza ukabibona mu maso no mu rukundo rw'Imana. Imana bahezagire rero ico mwogumana niki nuko dufise amatamperama atandukanye hari abashuhira ibintu bishasha ariko hariyo n'abandi umenga imisi yose yamafise frame iri hafi urumva bamwe bari kuri accelerateur abandi nabo bari kuri frein kubera iki abo bose barakenewe kugira uri kara accelera ntabwo mimpome hamuri kara frena nawe ntiyibuze kwa avance. Ikindi naco rero nuko indoto ufise ni vyiza nabo ko uzisengera umenya buzibwira nawe wazibwiwe usenge kugira umenye ico ubwira nyene kuzironka. Nimba mufise ibibazo canke intererano kuvyiyumviro murashobora kutwandikira no kutubwira uko mwakabonye hama murashobora kudukurikira ku mashene yacu ari ya YouTube na Facebook zitwa kuri Facebook ni baho kuri YouTube naho ni baho podcast hama muraza no kubona na nimero za telefone mushobora kutwandikira cyangwa kutwakura cyangwa ukatusigira na message mugire ijoro ryiza abandi nabo mugire umurango mwiza mwaraheza nyine murakoze.